radiyo nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Ndabaramukije mwebwe mwazindukanye radio nderagakura kazi mu makuru yo muri kino gitondo mukaba yashikizwa na Therese Habonimana mfatikanije mu hinga bw'ivyuma na Charles Bigirimana ari makuru yetu yahere ku ngingo nkuru ziyagize. Uwahoze mushikiranganje wa mbere Guillaume Bunyoni muri kino gihe afungiwe mu rwego rw'iperereza akaba yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu hamwe n'inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko. Ibyo vyashikirijwe na Agnes Bangiricenge umuvugizi wa Sentare Ntahinyuzwa hari mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta bahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere muraza kuvyumva muri ano makuru. Indirimbo zigera kuri 33 nizo ziri ku rutonde rw'indirimbo zahagaritswe kuvuzwa mu radio no kumbonesha kure kuko zitosekaza imico n'imigenzo y'abarundi. Vyashikirijwe na Vestine Nahimana arongoye inama nkuru y'igihugu ijeje gukurikirana uko ibinyamakuru n'amaradio bikora mu Burundi ICNC navyo nyene muraza kuvyumva mu idonido ry'aya makuru. Imigambwe hamagarirwa kwirinda imvugo zibibugwanko hamwe rero no kubahana nakamu batewe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse hari mu nama yagiranye n'abakuru b'imigambwe yemewe n'amategeko kuri uyu wa mbere. Amakuru bunyo muramvuye ni mukanya akaze. Ndasubiye kubaha ikaze mu idonido ry'aya makuru. Uwahoze mushikiranganje wa mbere Guillaume Bunyoni muri kino gihe afungiwe mu rwego rw'iperereza akaba yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu hamwe n'inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umuvugizi wa Sentare Ntahinyuzwa Agnes Bangiricenge akaba yayivugiye mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta bahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere mu ntara ya Cibitoke. Agnes Bangiricenge akavuga ko umuryango wiwe utayaronka uruhusha rwo kumubona. Tumukurikire. Afungiwe mu iperereza ivyo aragirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, aragirizwa kandi guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, aragirizwa kandi n'inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko. Umuryango we urashobora kumubona, uwo ntibarashobora kumubona ariko vuba azoba afite uburenganzira bwo kumubona. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yarimbuye kuri uyu wa mbere umuceri mu murima w'umukuru w'igihugu ukaba uri ku mutumba Gifugwe zone Musenyi ya commune Mpanda mu ntara ya Bubanza. Uwo murima uri ku buringanire bwa hegitari 7 hakaba hitezwe amatoni 50 umwimbo ukaba wagenze neza kuko kuri hegitari 1 hitezwe kwimburwamwo itoni zirenga gato 7. Ivyo bikaba vyavuzwe na Evrare Ndayikeje arongoye urwego rw'igihugu rujeje kugenzura no guteza imbere amakoperative anakope mu rurimi rw'igifaransa. Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse ahamagarira abakuru b'imigambwe kwirinda imvugo zibibugwanko. Ako kamo yagateye kuri uyu wa mbere mu nama yagiranye n'abakuru b'imigambwe yemewe n'amategeko. Umushikiranganje Martin Teretse akaba yabasavye kubahana acayongera ko bagiye gukomeza inama nkizo kugira abazibatorera umuti ngorane zo kwaduka hakiri kare. Idonido na mugenzi wacu David Irakoze. Iyo nama yahuje umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yari yatumiwemo kandi n'ababuramatari bose b'intara zigize Burundi. Nkuko byashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Martin Teretse ngo iyo nama yari ifise intumbero yo kumenyesha abaserukira imigambwe n'ababuramatari ibwirizwa rishiraho indinganizo nshasha y'intara zigize Burundi. Iyindi ntumbero ngo yari yo kurabira hamwe ingene abanyamigambwe bakora na cane cane katabakoresha imvugo ityoza abandi. Abafashe amajambo bakaba bashimye iyo nama ariko umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu we akaba yaneguye ingendo y'imigambwe imwe ngo bishikigakoresha indirimbo zitarimo ubutumwa bwiza zigatyoza abandi kandi ngo bakazikoresha mu birori vyabo. Yaciye asaba baraho kwirinda amajambo abibugwa nkuko biri mu itangazo ryasohowe
inyuma y'ivyo bikorwa ni risomwa n'umukuru w'ihuriro ry'imigambwe yemewe mu Burundi Felicien w'u Burundi ngo abarongoye imigambwe ngo biyemeje ko bagiye kumenyesha ivyavuye muri iyo nama abanywanyi babo baca basaba nabo kubushikiranganje bwo borohereza bakazoterera nabo mwitegurwa ry'amategeko merekeza y'iryo bwirizwa mu ntererano batanze kandi abanyamigambwe ngaba basavye ko intara n'amakomine zishasha ko zohabwa ubwigenge mu vy'ubutunzi ngo kugira zizokwiteza imbere neza bongeye kandi bariyemeza kubahana no gukoresha imvugo zibereye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano nawe akaba yiyemeje kuzotunganya inama nk'izo ngo rimwe mu kwezi kugira bakomeze umubano mwiza aca basaba kuzoza baritaba izo nama ivyo abanyamigambwe nabo batahakanye mukamenya ko iryo bwirizwa rishiraho indinganizo nshasha y'intara n'amakomine izoja mu ngiro mu mwaka w'2025. idayimoni itera ubunebwe dusenge tuyirukane dukore ndakeneye ko mu Burundi bwose ata murundi numwe yobura kanashobora gushora n'icabwenge ndababwira shora ubwo bwenge bwanyu reka nabwo n'igicuruzwa nimugire koperative imwe muzobona ikintu kimwe mwe bidatevye abantu bagiye hamwe itunga ni kashi umwe bafise ibyo adandaza uradadaza ibi nawe ibi mukeye kabiri mugabura musanga umwe wese acagura umuduga ariko amahera mwamwe yafise mwaza ko amahera arayi nayo gushishikara irema ry'Imana ngaha kwisi ico ituma rero twese twakwama twitwararika gukora. Ano makuru tuyabandanirize muyavugwa mu gisata c'indero ubushiranganje bw'indero n'ubushakashatsi buradushinga nico cyose cyotuma ugwaruka guiteza imbere rugateza imbere n'igihugu hamwe no kugaragaza impano zago uzotuma rutera imbere ivyo umwunganizi w'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi buri kukiye Armenegilde yabishikirije kuri uyu w'Imana igihe haba gusozera inkino zihuza amashuri nshingiro ku mugwa mukuru wa politike igitega uno mwaka agasaba ugwaruka kurangwa n'indero runtu muri byose na hose. Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi turarajwe ishinga nico cyose cyotuma rugwaruka rwiteza imbere rukongera rugateza imbere n'igihugu cyagwibarutse. Aha twovuga gutunganya inyigisho z'imyuga n'ubuhinga n'inyigisho zo gutegura imigambi byo twita entrepreneuria. Ivyo byose nukugira ngo urwaruka rushobore kuronka ingene kwiteza imbere. Iruhande y'izo nyigisho turarondera kugaragaza impano Imana yahaye umwumwe tubicishije mu mahiganwa atandukanye gutyo urwaruka rubicishije muri izo mpano rushobore kwiteza imbere. Tukiri muyavugwa mu gisata c'indero impapuro z'umutsindo zirenga 200,890 nizo zimaze gutangwa n'ishure ry'imyuga ETS Kamenge mu myaka 75 rimaze rikorera muri Burundi. Ivyo vyamenyeshejwe n'umuyobozi w'iryo shure Jean Bosco Nzitonda mu gihe hahimbazwa yubire y'imyaka 75 iryo shure rimaze. Ku ruhande rwiwe umushikiranganje wo kwivuna abasi Alex Ribert Mutabazi ari no mubize kuri iryo shure yahanuye abahiga kubaha abarezi. Ni nkuru ya Ahmad Masudi mugira neza. Mwijambo giwe ryo gushikiriza ivyaranguye n'iryo shuri rya ETS Kamenge mu myaka 75 irangiye umuyobozi Jean Bosco Nzitonda akaba yamenyesheje ko gushika uno munsi rimaze kuramura abanyeshuri bangana 2,892 baharonka impapuro z'umutsindo. No kuvuga amaraporo ishuri ryaziratanga mu bushiranganje kumbure bw'indero twabonye ku ishuri rigeze ngaho rimaze kuramurira abanyeshuri 2,892. Iri shuri rero nkuko bagira afata amajambo bose bayivuze ni ishuri ry'amateka inaco gituma abanyakubawa mwese abasha gufata amajambo ku mpanuro zose mwatubwiye tugiye kuyagendera na cyane mu kubahiza no gushira mu ngiro ivyo mwadusabye. Ariko naho biri uko ngo haracari akagorane kajanye n'uburaro bw'abigeme kuko nkuko bivugwa n'uwo muyobozi ngo iryo shuri rigitangura nta bigeme ryakira mu ndaro ubu bakaba bashitse kubarenga 600. Ishuri rya ETS Kamenge rigitangura kubaho nyakubahwa umushanganje wo kwivuna abasi yababwiye neza yuko bo baciga iri shuri hari abigeme badashika 200 niba ntihenze. Muca mwumva ko dufise ingorane ku
kubona twakira abigeme 653 mu cumba kw'inyubakwa hacaba ikibazo, ariko turabemereye neza yuko kubyo dushoboye tuzobikora kugira bigende neza. Twaga tunashimire uwahoze ari umushikiranganji w'indero akaba yarabaye n'umushinga mateka Janvier Ndirahisha aho yafashe ingingo yo kurondera uburaro bw'abanyeshuri babigeme mu gushikira ishuri kugira ngo abanyeshuri babigeme babe bangana ico gitigiri. Jean Bosco Nzitonda agashimira bitanze bose mu guterera muri iyo yubire, akavuga ko baterereye amafaranga ashika imiliyoni 89. Mwashoboye gutanga intererano mu mpande zibiri zitandukana ku rugero rw'amafaranga angana miliyoni 89 n'ibihumbi 51 n'amafaranga 100 y'amarundi. Urumva ko mwakoze cyane ubu rubanza rumeze gutya, nibyo byose mwabi twahinduye, mwarakoze, Imana ibahezagire. Umukuru w'umugwi warujejwe itegurwa y'iyubire Germain Ndayishimiye avuga ko hatunganijwe ibitari bike, byose bikaba vyakozwe mu ntumbero yo korohereza abanyeshuri. Kuva imyiteguro itanguye tumaze kuronswa no gukora ibi bikurikira: twararonse amamatera angana 310, hariho amaordinateur 75 naho amwamwe umuntu aguma asubiramo. Twaronse ibikono byo gutekeramwo 2, twarasize irangi bloc administratif iriko n'amashuri 18, uburaro bw'abahungu bugeretse n'iyabigeme, amarobine 2 y'amazi bita forage twakorewe n'ishirahamwe ry'abaturke, eka n'ibindi byinshi byarakozwe kuva twitegura gushika uno munsi. Turizeye ko n'abandi bari hano bogira ico batanze kugira ngo hakorwe n'ibindi bisigaye. Ku ruhande rwiwe umushikiranganje wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi ari no mubize kuri iryo shuri avuga ko leta iriko yitegurira kuzogwiza amahinguriro, ayo nayo akazokenera abafundi bayakoramwo. Yaboneyeho akaryo ko guhanura urwaruka rwiga kuri ETS Kamenge kugira indero no kugamburukira abarezi. Ambavu yuko tubamagarira kuzishingira amashirahamwe, murumva yuko leta irikiragerageza kirakora kugira ngo n'amahinguriro asubira aboneke, muze muronke naho mutanga ubwo bumenyi bwanyu. Tubasaba rero kugira indero, kubandanya mugamburuka kugira ngo muze murangize neza, abavyeyi babarungitse ngaha bazibaryoherwe babonye mwese mutwaye diplome. Mwomenya ko iryo shuri rya ETS Kamenge ryatangujwe n'abafurera b'urukundo abo bita Frères de la Charité mu rurimi rw'igifaransa. Abayobozi b'abarundi nabo bakaba batanguye kuriyobora mu 1974, ubu bakaba bageze ku muyobozi agira 20. Madi Masudi mugira neza, turakengurikwe kuri iyo nkuru waduteguriye. Ku isaha 12 z'igitondo zirenga ku minota 38 turabandanya n'amakuru twabateguriye. Inkuru zihengamye hamwe n'izambika iciye y'abantu ngo zarashikirijwe n'ibimenyesha makuru vyandika hamwe n'amaradiyo amwamwe akorera mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa mbere n'uburongoye inama nkuru y'igihugu ijeje gukurikirana uko ibinyamakuru n'amaradiyo bikora mu Burundi CNC Vestine Nahimana mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Vestine Nahimana akamenyesha ko hari n'ayandi makosha yakozwe twovuga nko kutubahiriza akarangamutima ko kumenyesha makuru. Agashimira ibimenyesha makuru bikora vyisunze akarangamutima. Tumukurikire. Twarashoboye gushira habona amakosa ajanye no kudaha ikibanza kingana abantu mugenda kurondera kugira ngo babahe inkuru. Twarashoboye kubona amakosa ajanye n'ingene mushikiriza inkuru zihengamye, inkuru zambika iceyi abandi bantu, inkuru zisa n'izibesha, inkuru zitosekaza akaranga n'imico kama. Harashikirijwe inkuru zisa n'izityoza umukuru w'igihugu, mbere harashikirijwe n'inkuru zishobora kuba zobiba urwanko. Twarabonye inkuru zijanye no gukengerana n'inkuru zirenze urugero. Twarabonye inkuru zerekana yuko hagati yanyu hari aho mutubahana canke hagati y'ibinyamakuru bwavyo bitubahana. Ivyo vyose ababikoze bari muri uru rwandiko. Hariho n'ayandi makosa mato mato tuba tutashoboye kuvuga, ayo nayo akabajanye no kutubahiriza akarangamutima k'ibimenyesha makuru, kutubahiriza intonde z'ibiganiro, kuhindura inzego zitwara ikimenyesha makuru batabimenyesheje urwego CNC, gukora umwuga wo kumenyesha makuru ata burenganzira bafise. Muri rusangi inama nkuru y'igihugu iraba ivyo kumenyesha makuru mu Burundi yasanze imbonesha kure Ingomage na Forever biza kwisonga mu gutyoza imico n'akaranga by'u Burundi. Iryo kosha rikaba ari naryo ryibonekeje cyane mu maradiyo n'imbonesha kure muri iki gice ca gatatu c'umwaka w'ubutunzi 2022.
2022 turafise indwi biheze yatubereye indwi ishushe bya bindi by'ivumbura makuru byarabaye biraheza biribonekeza kuri radio bonesha rero turayikebuye twongere dukeze cyane ibimenyesha makuru mutashoboye gutwagwa muri mutego tubifurije gutera muje imbere mushira imbere umwuga ingene ukorwa mwisunze akarangamutima k'umwuga. Vestine Nahimana akaba yaboneyeho gushikiriza urutonde rw'indirimbo zihagaritswe kuvuzwa ku maradiyo no kumunesha kure kuko zitosekaza imico n'imigenzo y'abarundi akagabisha ikinyamakuru cyaco cyose kizobirengako ko kizohanwa subire mu rukurikire Vestine Nahimana arongoye sense muri ya maradiyo aza hejuru mu gutosekaza imico n'akaranga k'i Burundi harashoboye gushikwa ko indirimbo zitari nke twibaza ko inama nkuru ijejwe gucungera amakuru mu Burundi ifashe ingingo yo kuzihagarika guhera kuri no tariki nyene genekerezo ya 24 ukwezi kwa 4 2023 izo nazo zikaba ari izi zikurikira iya mbere araryoshe mpamagara umunyuka nyashi ikinyafu hindukira ikigori body by the one the fizo nyaranja akadaje inzoga ni baby naga do Natasha akadaje do Alvin Smith akinyuma hange do Fabelove my bud suguma kirungo kuzine ndimo nyishu legend abagabo bararya imbwa zikishura ndarongowe fata ingidi ubuki mpako umunoho umudodo ibisusu Claude Fitville izo ndirimbo ko duheje kuzivuga ikinyamakuru kizihenda kigasubira kuzicishako aho gikorera ikizovuge ngo nticabimenye. Ubu rero akaba yari Vestine Nahimana arongoye urwego sense ni kuri iyi nkuru rero duce tuzira ko ana makuru twabateguriye ariko kuyadufatiye mu nzira mudukundire tubasubiriyemwo ingingo nkuru zari ziyagize. Uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni muri kino gihe afungiwe mu rwego rw'iperereza akaba yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu hamwe n'inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko. Iyo vyashikirijwe na Agnes Bangiricenge umuvugizi wa Sentare Nahinyuzwa hari mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta bahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere. Indirimbo zigera kuri 33 nizo ziri ku rutonde rw'indirimbo zahagaritswe kuvuzwa ku maradiyo no kumbonesha kure kuko zitosekaza imico n'imigenzo y'abarundi. Ivyo vyashikirijwe na Vestine Nahimana arongoye inama nkuru y'igihugu ijeje gukurikirana uko ibinyamakuru n'amaradiyo bikora mu Burundi CNC. Imigambwe ihamagarirwa kwirinda imvugo zibugwanko hamwe rero no kubahana nakamo batewe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse hari mu nama yagiranye n'abakuru y'imigambwe yemewe n'amategeko kuri uyu wa mbere. Ningaha rero duciye dutozerera ano makuru ndashimiye mwebwe mwese muyakurikiranye kuva agitangura gushika tuyasozere ndashimiye Charles Bigirimana yafahije ku buryo bw'amajwi hamwe n'amasanamu Therese Habonimana nayiko ndabashikiriza ndabasezeye mugira umunsi mwiza.